Ndirakobuca canke Colonel Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ninde agiye kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 mu nama nkuru y'ibihangange vya CNDD-FDD inama y'inararibonye iriko irategura inama rukokoma y'umugambwe CNDD-FDD kuwa 2025 iriko iraberamwo ibintu bikomeye cane amabanga menshi cane ariko arameneka. Ndirakobuca ariko arahabwa amahirwe menshi yo kuba ariwe azaba umukandida wa CNDD-FDD matora yo mu mwaka wa 2027 amatora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngasubirire Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu binanira yuko biboneka yuko vyamunaniye gutwara igihugu bivanye nuko yiyonkoye kubo bahora bakorana no kuvuga abamufasha amabanga kuri ubu ngubu akababona yuko ibintu vyose agomba kubyikorera kuko bose nyine ariko arabikeka ariko muri kano kanya amakuru ariko aradushikira nuko Ndirakobuca ariko arahabwa amahirwe menshi maze Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine akavugwa ko vyinshi ariko nanone bikavugwa yuko ashobora kubandanya kurongora umugambwe CNDD-FDD kuko Reveriyano Ndikuriyo arashoboye ico kibanza arimwo. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi vyavugiwe mu nama nkuru y'inararibonye y'umugambwe CNDD-FDD inama iriko irategura inama rukokoma yo kuwa 2025 dore ko hasigaye iminsi 5 gusa kugira ngo iyo nama itangure. Inama izatangurirwa n'ibikorane bizahera ku igenekerezo rya 22 gushika ku igenekerezo rya 24 aho iyo nama nyine y'inararibonye za CNDD-FDD iriko irabuvugirwamwo ibintu byinshi cane. Ico bikoze Reveriyano Ndikuriyo arahabwa kuba yabandanya kurongora umugambwe CNDD-FDD naho ndakugarika agahabwa amahirwe yo kuba yakitoza nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ico bikoze amabanga menshi yamenetse aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ananiza ingingo z'abamufasha kugira ngo abikore wenyine bivanye n'ubusuma bukomeye cane abandanya gukora hamwe n'abamushigikiye. Ivyo bamwe mu ba CNDD-FDD babona yuko Ndayishimiye igihugu kandi akica n'umugambwe kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kikaba kiri mu bihugu vya nyuma bikennye ku isi. Icababaje gusumba no kugene Perezida Evariste Ndayishimiye yateje ubwo bukene akiyongera ko ikindi kibazo cyo kutumvikana mu karere bikwezwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yagomoroye ingabo z'u Burundi kuja kurwana intambara abarundi badatahura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ntambara ikaba yarakweze byinshi cane bibi mu karere. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu akaba atavurwa ryiza ndetse n'igihugu ciwe mu karere bivanye n'iyo ntambara yishoyemwo kandi intambara buri murundi wese adafisemwo inyungu aho abasirikare b'u Burundi benshi bagandaguriwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imiryango yabo iriko irarira ay'ikivumvu. Kuri ubu ngubu ibintu vyose vyarakomeye abarundi babona yuko umengo nta bategetsi babatwara aho bavuga yuko Nkurunziza yaba ari umuntu wamuzura yazuka maze akagaruka akaraba ingene ibintu biriko birakorwa yorira amosozi agakoroka nkuko nyine abarundi babandanya bavyivugira. Ico bikoze bagasaba yuko ndakugarika ariwe ashobora gukora ibintu bikomeye cane agakura igihugu mwihumbi nkuko nyine igihugu capfuye canke Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu inama y'inararibonye iriko iremeza nubwo bitarahera iriko iremeza ko ndakugarika ashobora kugira ico ahinduye. Igihe yari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi harabaye ibintu bikomeye cane. Hari ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye akora mu gupfukama mu nda canke mu gutuma habako guhekera amaboko imugongo
kwa bamwe mu bashikiranganje ndetse n'abandi bategetsi bagira ngo bamufashe maze igihugu kive mu kaga kirimwo, ariko Ndayishimiye akanka. Ivyakwezwe n'umutambukanyi wiwe navyo ni amabanga akomeye cane kandi ateye ubwoba. Muri kano kanya turaza kubabwira ivyavugiwe muri iyo nama y'inararibonye, ivyaje gushirwa ahabona ku vyaje kuba kuri Gervas Ndirakobuca mu gihe yari akirongoye leta, aho kuri ubu ngubu amakuru menshi yajeje kuja ahabona agaragaza yuko Ndayishimiye atacyo ashoboye, ko agomba gukurwa ko maze agasubirirwa. Ico bikoze ngo niyemera ku neza bazamuha andi mabanga ashobora gushobora ahako kubandanya kwica igihugu vyose. Reka tugende turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, ariko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama tuhatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka dutangure tuvuga ku vyajeje kuba hagati ya Gervas Ndirakobuca ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo inama y'inararibonye yejeje kubona yuko ari ibintu bikomeye cane, bafatiye ku makuru bagiye barahabwa ku bigenda birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo leta inanirwe n'ibintu vyose, ko yabigizemwo uruhara rukomeye cane, kubera ko ngo igihugu gisigaye gitegekerwa mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikozwe n'umutambukanyi wiwe, kandi amabanga abasendede FDD barayahaye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyababaje abakuru mu bagize inama y'inararibonye. Haraciye igihe kinini cane abantu benshi bibaza ico Gervas Ndirakobuca yari asigaye ajejwe muri leta akigenwa kuba umushikiranganje wa mbere mu mwaka w'2022. Benshi bari biteze kubona umukuru wa leta afata ingingo zikomeye nk'uko byari bimeze akiri umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Ico gihe niwe yari umushikiranganje yubahwa cane, yafata ingingo zikaja mu ngiro, rimwe na rimwe nyine yaranashobora kurenganura abarenganijwe, naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amanyanga mu miryango myinshi. Kuva abaye umushikiranganje wa mbere, Gervas Ndirakobuca yarabuze ikibanza ciwe. Iruhande y'umukuru w'igihugu yivanga mu bibazo vyose, yama ariko aravuga buri munsi hamwe akanakoresha imvugo zimaramaza ubutegetsi. Umukuru w'igihugu yihera amategeko abashikiranganje ndetse n'abandi bategetsi. Gervas Ndirakobuca yisanze ari umurorerezi gusa muri leta mu mabanga yari yahawe. Ivyo ngivyo vyavuzwe, inama y'inararibonye yose iraruca irarumira, ishavu riraduga. Ikindi ngo cagoye cane Gervas Ndirakobuca ngo ningene yafata iruhande ya Angeline Ndayishimiye, ungene nyine yafatwa iruhande ya Angeline Ndayishimiye mu nzego. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta na kimwe ajejwe mu bisanzwe, nta nico ashobora kubazwa, ariko mu ngiro Angeline Ndayishimiye arafise inguvu zidasanzwe ku butegetsi bw'umugabo wiwe. Niwe yashobora gusambura ico umugabo wiwe ariwe mukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganje wa mbere. Anafise bamwe mu bategetsi aha amategeko, haba mu bushikiranganje haba mu bakozi b'iperereza. Itegeko rya Angeline Ndayishimiye ntawe ushobora kurivuguruza, kuko na Perezida Ndayishimiye ntiyigera arivuguruza. Ikiri mu vyagoye cane Gervas Ndirakobuca na Generali Arengiyome Bunyoni, kubera atashaka ko bamugenderako. Ndirakobuca we vyarunyutse asigara ajumarariwe ku rugero ruteye ubwoba. Ngivyo biri muri bimwe vyavugiwe mu nama y'inararibonye. Ikibazo cy'igitoro nacyo cyagarutswe ko igihe Generali Ndirakobuca agenwa kuba umushikiranganje wa mbere, Perezida Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura. Aho
yari ahejeje guhagarika ibikorwa by'ishirahamwe Interpol yari rimaze imyaka myinshi cane ari ryo rizana ibitoro mu Burundi. Evariste Ndayishimiye yaryagirije ko ryakoranye na General Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira ngo haboneke akaryo ko gutembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye hano yirondoreye irindi shirahamwe yararyirondereye ryitwa Prestige, ariha ngo ububasha bwo kurangura ibitoro vy'u Burundi rikoranye na Regideso yari igiye kuza irabika igitoro, ikongera ikaba ariyo nyine igitanga mu bakidandaza. Hari impari zikomeye zavuga ko Angeline Ndayishimiye ari muri bene Prestige, naho we yabihakana. Regideso nayo yashizwe mu minwe y'umusirikare avugwa ko ari inshuti cane ya Perezida Ndayishimiye. Amamiliyaridi y'amadolari yarasohowe mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye kibura. Amatohoza ya radio RPA yarerekanye ko hariho ubunyonyezi budasanzwe kuri ayo mafaranga akurwa muri BRB. Aha nto kwibagira ko BRB itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyababaje abagize iyo nama bikaboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakindi kiringo na kimwe akeneye usivye kumukurako maze hakajaho uwushoboye gutunganya igihugu, kuko mu myaka 5 ishize arongoye igihugu c'u Burundi biboneka yuko ibintu vyinshi vyayangaye. Mu mwanya wa mbere General Ndirakobuca yarubashe uko yasanze Perezida Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro, kuko nyine vyabandanije bidondagurwa muri iyi nama. Kumbure yari yibwira ngo ko igitoro kizoboneka naho yoronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ariko aribwa. Inyuma y'umwaka ari mu mabanga niho yabona ko ibara ryaguye, ikibazo cy'igitoro cahavuye kiba umuzi w'ibuye. Ndirakobuca arabona neza ko Ndayishimiye vyamunaniye, yongera arabona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cane kandi ari we azobibazwa nk'umukuru wa leta. Generali Ndirakobuca yarabonye neza ko Prestige ataco ishoboye kiretse kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu, aca atangura ibiganiro mu mpisho na Interpol, kuko Gervas Ndirakobuca ubwiwe yavyivugiye. Niho ngo yaraba umukuru w'igihugu na bamwe mu bamufasha barimwo umukuru w'iperereza Service National de Renseignement n'umuyobozi mwishikira. Gervas Ndirakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi hamwe boreka Interpol igasubira kurangura igitoro c'u Burundi, hanyuma hakemera bakaduza amafaranga make yababa 150 y'amarundi ku litiro imwe y'igitoro. Ndirakobuca ntiyarazi ko ahejeje kugurura intambara atazi. Uti vyagenze gute? Nkuko nyine vyabandanijwe biravugwa muri iyo nama y'inararibonye. Gervas Ndirakobuca yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubira kuzana sosiyete yahoze ikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga intwaro za kera ko Interpol yakoranye na Perezida Nkurunziza imyaka ishika 15 atangorane zigeze zibaho. Ntivyatevye Ndirakobuca yahavuye yagirizwa ko ayo mafaranga ariko arasaba ko aduzwa ku litiro ari igiturire ciwe yumvikanye n'ishirahamwe Interpol. Umushikiranganje wa mbere yarumiwe icyo gihe, ishavuriranira kugezaho ashaka gutanga imihoho. Niho yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye na Perezida Ndayishimiye ko ahirahiye agatanga imihoho, aca hagarikwa n'iperereza, nawe akagirizwa ko ariko agerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Twibutse yuko muri Rusama mwaka 2024 imbere y'inama nshingamateka Gervas Ndirakobuca ntiyariye umunwa ko atanyishu n'imwe afise ku bibazo bijanye n'ibura ry'igitoro mu Burundi. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe, genda mwibarize umwe avuga yuko yifatiye igitoro mu minwe. Icyo gihe ibintu byarakomeye cane, intambara irarota.
hagati ya Gervas Ndirakobuca ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibindi bintu byavuzwe nuko kuva Gervas Ndirakobuca agombye gutanga imihoho ariko agaterwa ubwoba, yabayeho mu bwoba atazi ico yarateguriwe. Yari yitwa ko ari we arongoye leta ariko yarabizi neza ko atabubasha na bukeya yari asigaranye. Muri Ruheshi umwaka wa 2024 ukwezi kumwe gusa inyuma y'ivyo Ndirakobuca yari yavugiye mu nama nshingamateka, Perezida Ndayishimiye yatangaje mu gikorane i Nyabihanga ko hariho umutegetsi wo hejuru yabujije igitoro kuza, ngo yandikiye abatanga igitoro ko botokwihenda ngo bakizane kubera himirije gutembagazwa ubutegetsi. Ahandi naho ngo yavuze ko ata mafaranga ariho yo kuriha icyo gitoro. Yanamwagirije ko yatanze igiturire kugira ubwato buzanye igitoro i Dar es Salaam ntibupakururwe. Perezida Ndayishimiye ntiyigeze avuga uwo mutegetsi akomeye gutyo, ariko benshi babonye ko ari inyishu ahaye Gervas Ndirakobuca. No mu ndwi yari yakurikiyeho Perezida Ndayishimiye yarabigarutse ko aho yari mu ishengero rya Sidore Mbayahaga ngo hari intambara idasanzwe yarwanywe muri Ruheshi na Mukakara umwaka wa 2024, ngo ubutegetsi bwiwe bwari gutembagazwa muri Gitugutu umwaka wa 2024. Aho hose ntiyigera atomora uwo ashaka kumutembagaza uwo ari we. Inyuma y'amatohoza RP yashize ahabona mu minsi yaheze ku busuma bwoba bukorwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatanije na Prestige ku bijanye no kurangura ibitoro hanze, hari umutegetsi wo hejuru cane yegereye Perezida Ndayishimiye twabo twivuganiye yatubwiye ati birya RP ivuga turabizi, arabitanga, turazi ko dufite ikibazo muri leta. Ivyo RP yavuze ni umutegetsi akomeye cyane yabitanga, turazi ikibazo dufite muri leta. Ntiyemeye kuvuga uwo muntu uwo ari we, ariko vyarumvikana ko ishavu bafise ritari kure y'urongoye leta. Icyo gihe nyine Gervas Ndirakobuca ngo niwe icyo gihe yakengerwa, ariko Ndirakobuca avuga yuko ivyo vyose vyari inyoma bagira bamushireko kugira ngo babone uko bamushirako ivyaha bikomeye cane. Ko yamwankiye gutanga imihoho Ndayishimiye yari agamije kumukoza iki? Amakuru yadushikira avuga yuko Gervas Ndirakobuca ngo yarahejeje kwiteranya cane na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye yamugize maconco ariko akabikora mu mpisho. Amakuru dukura mu begereye Gervas Ndirakobuca yaravuze ubwoba yari afise mu gihe c'ingwara ya Reveriyano Ndikuriyo mushikiranganje icyo gihe nyine, no kwerekana ko yitwararitse ikibazo cya Ndikuriyo. Yari azi ko acunzwe bidasanzwe. Mu nkundire hano nta byinshi nza kubabwira ku byo namenye, hazobaho igihe cyiza cyo kubivuga ko, ariko ubwoba bukomeye cyane bwari buri muri Ndirakobuca ndetse n'abamwegereye. Nawe yari guhava aca akurikira Reveriyano Ndikuriyo agahatanwa n'indwara igoye gutahura kugira yikingire. Mushikiranganje icyo gihe wa mbere yari afise umurwi w'abasenzi yiyegereje uza uramuba hafi igihe cyose hari ibintu abona biteye amakenga. Muri icyo gihe nyine havugwa cyane uburozi mu Burundi no mu bakuru bo hejuru cyane, haravugwa ku rwego ruteye ubwoba uburozi. Mu ntwaro mwambuye ububasha bw'ubushikiranganje wa mbere, ariko izi ko abitsa amabanga akomeye. Niyo bizi ko General Gervas Ndirakobuca ku rubuga rwa Twitter niho hari umuhinga yihweje ibihe umushikiranganje wa mbere ariko aracamwo, aravuga ngo kera yari Ndirakobuca yarinda kugarika, none ubu yariyakiriye asigaye ari Ndirakobuca. Iminsi itubikiye byinshi. None rero nyuma yuko ayo makuru aja ahabona, ni gute Gervas Ndirakobuca ariko aravugwa cyane mu bashobora kuba abakandida ba CNDD-FDD matora umwaka wa 2027 ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko yishe igihugu. Turabugize igihe tubabwira ko
nubwo Reveriyano Ndikuriyo ari we abigaragaza cyane ko ahahamiye icyo kibanza, ariko nanone kuko Reveriyano Ndikuriyo akunda kubivuga muri CNDD-FDD nta wipanga arapangwa. Reveriyano Ndikuriyo bivugwa yuko ngo ashobora kuvyemera kubandanya kurongora umugambwe CNDD-FDD maze igihugu kikarongorwa na ndirakobuca, bisanzwe yuko asanzwe ari umugabo w'ijunja n'ijambo kandi ashobora kugira aho akuye igihugu akanagishitsa na ndirakobuca yari gukora n'ibindi bintu bikomeye cyane, uretse ko yabohewe amaboko imugongo na Ndayishimiye ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ishavu ryaduze cyane ariko abandanya areka ivyo, aho bamwe mu mu nama ikomeye cyane y'ibihangange bya CNDD-FDD babwiye Ndirakobuca kwihangana ko